Rastaman. Yes. Era furaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabila wa subhanallahi bukratahu wasila. Ndugu waheshimiwa, tunashukuru kututembelea na kutufikia kutuona katika hizi shida tuko ndani. Kama vile jana saa 7 majali tuingilia, tumekawia, tumepata matatizo mingi usiku hivi, tuko tunajenga mahema chanika. Ndio maana unaona wengi hawako hapa. Wengi hawako hapa. Wengi wako wanashughulika na kutafuta tuhema tungine, mnaona tulioza na uyu upepo kama hizi ni za mpya. Lakini mmejitahidi mkakubali kuja kutuona mwai maji mwai hali. Kwa hiyo tunashukuru sana, na kesho kutwa mufikie na wengine wa hivi, na kama mnapata namna mjalie kutuona kwa hii hema tuko ndani, kwa hii hewa tuko ndani. Mikrobi ni mingi kutokana na hii maji. Mnaona pale kurusizi piko makabuli, maji na kinatokea mule piko ngombe, maji ziko natokea mule, watoto wako wanachezea hivi. Watu wengi wote kabla watalala nje. Tena sitegemeni leo tu na kesho, juu uwezo wa kununua miti ya kujenga tena hakuna. Kwa hiyo bila kukawia sana, nilikuwa napenda nimupatie Sheikh Saadi asome dua moja kutufungulia baraza yetu, kisha tuendelee inshallah. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الخطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. الحمد لله. Tumeweza kupata dua ya Sheikh wetu Saidi. Kwa hii nilikuwa nataka niendelee juu mnajua mila yetu ya Kiislamu huwa tunatanguliza dua na maneno, tukishamaliza ndio tunashughulika na kukilimu wageni. Sasa kwa hiyo nilikuwa napenda wageni wetu watufikishie kaneno wanaweza kuwa wametufungia hapo, musikilize. Niko nasema hivi, tunaomba wageni
wawafikishie agakemanyi babazaniye kari ku mutima mwiza bazanye mukumvirize inyuma yuko karangira duheze tubakirimu inshallah. Assalamu alaikum. Twebwe uko mutubona twaje hano turukiye umuryango turabajene ariko dufise umutima ku barundi bashikiwe n'icago mwene iki kitameze neza kidahumuriza. Rero jewe ndi umwe muri abo bajene ariko nahawe ijambo kugira ndarishikirize. Twashimye ko tushika hano tugasangira umunsi mukuru wa Raidi, twari tumaze iminsi turi mu mafungo, tukaba tuzi neza ntitwari kuguma hariya tukaryohega twenyene tugashima Imana turi twenyene, kandi hari abarundi bagenzacu b'Abisilamu bashikiwe icago mwene iki. Tukavuga neza ko umutima w'urukundo n'ibijanye n'uko idini ya Isilamu ivuga ko tukwiye gukundana kandi tukicisha bugufi tugafashana nk'uko bikwiriye kandi biva ku mutima. Rero ngaha ni umuryango w'abaririmbyi waserukiwe na Kiriku, ni umuririmbyi w'umurundi hamwe na Double J n'abandi benshi baje baduherekeje. Rero twifuje yuko ko twosangira uyo munsi mukuru hamwe ko dusanzwe dusangira n'abandi. Rero agakemanyi twazanye nuko twifuze yuko ko twosangira tugashimiranira kandi tubaremesha ibi bintu byabashikiye mwihangane, ariko bigiye guhera vuba vuba. Imana iri kumwe natwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rero nk'uko mubizi, ngira abamuzi Kiriku turagusavye uhaguruke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyu niwe Kiriku, asanzwe ari umuririmbyi w'umurundi, ni imvukira ya Ngozi, ariko akaba akorera ibikorwa by'i Bujumbura. Akaba ariwe mwene kino ciyumviro kugira dushike hano. Niwe yaje azanya ku gakemanyi, akaba yaje aherekejwe na mukuru wiwe Double J. Bagusavye Double J uhaguruke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amen. Uyu niwe Double J, ni umuririmbyi w'umurundi, akaba avuka i Gitega, akaba akora imirimo yiwe ngaha nyene i Bujumbura, kandi akaba i Bujumbura. Akaba ariwe nka grand frère wa Kiriku, ariko hakaba hari uwundi muvyeyi wabo nawe nyene yabaherekeje, yitwa Oscar Fashion, ngira bamwe baramumva. Akaba ariwe Mutama Oscar Fashion. Mutama turagusavye uhaguruke. Uyu niwe Oscar Fashion, sinzi abantu benshi baramumva. Niwe mu bisanzwe afasha abaririmbyi, arabafasha mu bintu byo kubambika, ariko nabavuga ati ico gikorwa ciza sinshobora kugisiga inyuma, naje negerezwa kubaherekeza ishikaho hantu ndabe ejo canke hirya ejo tugaruke turabe ico twokoze. Rero agakemanyi twazanye mbe murakira kongira hariyo na surprise ndavyibaza. Rero ijambo ni iryo. Assalamu alaikum.
sana. Asante sana. Imye uyu mutima w'urukundo mwatuzaniye, ngira ngo muri abo bose bakoraniye ngaha nta utowushima, ahubwo nimwongere musasirire takbir, takbir, takbir. Umunezero udasanzwe, ndafise umunezero udasanzwe kuko aha turi mu bibazo byinshi, abantu bicaye biyumvira ukuntu baryama, ariko muri aka kanya biciye bicyuma mu mitima yabo kururuka, badasubira kumva umubabaro mwinshi, baza kugira ruko ngira ngo haciye amasaha 3 niko Imana ibafashe yongere ibahe urukundo nkuru. N'ahandi birashika mu Rumonge, byashitse muri Kongo, byashitse Zambia, byashitse Tanzania, ndazi ko mufise amaguru umengo musumba n'indege, naho hose muzoze murahakubitira. Ikintu kinini cyane nongeye gushima, aka kanya karogeje aba bantu banje ku mutima, karabacuruje mu bibazo barayemwo, karabacuruje mu bibazo bamaze n'imisi, maze iduwa babahereza izo kubashikira, yongere shikira imiryango yanyu, yangura imiryango yanyu y'iriziki, yangura imiryango yanyu y'ukuramba, yangura imiryango y'ukurubyaro muzorondoka ko muzokurana umutima nguyo. Murakoze, amen. Takbir! Allah! Takbir! Pore pore, pore pore. E gasi veshi na banda mirongo itatu. Basi mirongo kata cha vijana ndio mnapeleka kama kuna sahani na kuna bakia na hivi ndio alikuwa kaka hii
Ona wengine wasogea hapa katikati, wasogeze. Ona. Sogea hii pasi hapa. Wale wanapita. warahmatullahi wabarakatuh. Shambere kwanza twanje kubashimira kuba mwemeye kwanza ko dusangirira hamwe bari twaricaye turagira ko umutima turavuga ko muri bene wacu kugira kandi dukoze nubwo kazoba gatonya mugabo dusangirire hamwe nizere ko mwaryohewe natwe twaryohewe mugabo hakuru je nari naje kubera abana kubera ko abantu bakuze bo bafite umutima wo kwihanganira cyane mugabo umwana usanga bigoye cyane ko kwihanganira amabana nayo nabazaniye udukana mbiri muradushima ko natuzanye nayo nifuje no kubaha Idi Mubaraka mugabo Idi Mubaraka nateguye ko tuca turiha abatari abayisilamu kubera ko ingorane zabashikiye nabo nizo zabashikiye nizeye ko muza ugashima uko nyene kabaye kavuye ku mutima. Kiriku ikino cyumviro cyumviye igihe kingana gute? Cyumviriye umwanya mutonya cyane. Kuri kiwifuje kuza gusangira na runo rwaruka rwagize ibibazo muri ibi bihe turimo byo mwuzuriye. Ego urugwaruka ndetse uri n'umuririmbyi akunzwe cyane muri kino gihe mbega kino kintu kitwigishiye ku muziki w'u Burundi. Urukundo kuja hamwe n'urwato wa umuziki twese twoja hamwe kubera ko icyo dufana gikuru ntabwo ari umuziki nuko dusangiye igihugu twese simpaka umuziki dufashanye mu muziki gusa n'inyuma y'umuziki ari ubundi buzima. Uno munsi waserutse na Oscar umwe mu bantu ukunze kuvuga cyane ndetse mu bantu bagufashije ubuzima bwa gushika no musa ugeze mbega uno munsi yaje nkande serukiye nk'umuvyeyi nawe yaragize icyo aterera mu cyumviro cyane kandi umwanya mwiza cyane. Yego Kiriku uri umwe mu bantu bakunze kwitaho abana b'imfuvyi na cyane cyane abana bo mwibarabara ariko uno munsi waje kwifatanya na runo rwaruka mbega babandi bo mwibarabara babandi tukunze gufasha kenshi babandi ukunze kuvugira uno mwanya nike kintu babwira ushaka kwibagira ko Kiriku yabibagiye sinobafasha bose kubera nanjye nabagishikana nanjye ndacyafashwa kandi si ubonyene baba bakeneye si ubonyene bafite ibibazo niyo mpamvu no munsi umutima wateguye kurara. Ego Oscar usanzwe wambika abaririmbyi batandukanye ndetse usanzwe uri umwe mu bafashije umuririmbyi Kiriku akiri ndetse aramenywa na bamwe mu bakunzi b'umuziki ndetse n'igihugu cyose kiramumenya. Mbega Kiriku amaze kwiyumvira kino cyumviro cyo gushika muri kino kibanza mwe mwabyakiriye gute nk'umuvyeyi? Mbere na mbere amaze ndamushimire kuba yaragize iki cyumviro cyo kwiyumvira ko usanzwe ijambo ry'Imana riratubwira yuko ubonye umuntu anezerewe unezerwe nawe kandi ubonye n'umuntu ababaye ubabarane nawe. Kuza hano kwifatikanya n'aba bene wacu bari ngaha icyumviro yumviriye nk'umwana nanjye nk'umubyeyi ndamushyigikira kandi nshimira n'abandi bose baje kwifatanya natwe nabo twasanze hano bose bashimire kuko umutima w'urukundo bagize bavuga ati ko mugiye tubaherekeze ntimutambe mwirorera kandi nabo twasanze hano nabo twabashimiye kuko batwakiriye neza kandi banezerewe kutubona bizere ko n'umubikurikira tuzoshishikara tufatikanya murakoze. Ego Oscar mbega Kiriku yo baserutse nk'umuryango cyangwa yo baserutse nka Bantu Boy? Kiriku iki cyumviro yakigize nkawe nyene kuko ari mu idini rya Islam kandi idini rya Islam naryo yigisha urukundo ni cyumviro ciwe nkawe bwite ciwe sikubwa Bantu Boy. Ego nk'umusiste akunzwe mu gihugu nk'umusiste akora neza ndetse agerageza guteza imbere umuziki w'u Burundi niki kintu usaba kugira ngo uvuze be nyinshi bwa n'urundi gorko twabonye ari benshi cyane nabone bazoheze bashikirwe. Cyo nosaba nuko abantu dukwiye gukundana kuko urukundo niko rugaserura byose umuntu
kumushikako cyangwa kumuyumvirako ni ibintu bihera mu mutima. Turateye akamo ababishoboye ko ababene wacu bari mu ngorane nyinshi, amazi aguma basanga ngaha. Leta n'umuvyeyi hariho n'abandi bameze nka twebwe b'abagwizatunga canke bafise vyinshi bofasha kugira ngo ababene wacu bave muri izi ngorane barimo. Ni kubatera akamo kugira ngo uyu mutima ikibondo cerekanye nabo nyene babe nk'akarorero kuri bo, bagifatire kugira ngo bazogire ico bakoze kuri ababene wacu. Baho bagiye bariko bagira bakora akazi. Iteka Nazir. Iteka Nazir. Irakoze Dira. Nyongoro Rashid. Nusra. Ismaili. Mushima. Tawil. Ibrahim Twalib. Shukran. Nuriati Umubebe. Bahati Afsa. Yakoze Diara. Nakoze Diela. Yakoze Diela. Arihe uwo yatwariye. Gatoya. Nafsi Umubebe. Chewe. Asante. Mariamu. Niwe Mariamu. Alfati. Nusra Idi. Ndo huyu. Ni vyangu nipe. Nusra Idi. Hambara. Rastaman. Yes. Izera Furaha. Ndo huyu. We Furaha. Ndo huyu. Ibrahim. Bigirimana. Bigirimana ni nani? Yusufu. Mbona usitiki? Pita. Weka mama. Peka tumbiza Mana Musa. Bikumana Musa. Musa ni bebe. Mubebe mutoya. Bikumana Musa na ulingo. Bikumana Musa. Aho yabahaye ufise umwana mutoya ntabuze umuntu. Shadia. Sifa ndo huyu. Sifa mugabo ni benshi. Sifa mukuru. Nawe zirimo bwiwe. Zirimo banditse kabiri. Fidausi. Ulifanya vizuri baba. Furaha. Ni furaha. Ni
Ni furaha tu. Ubanza ubike. Shugo y'Imana Zaidan. Si kweli Ni habo se sifa. Iteriteka furaha. Iteriteka furaha. Iteriteka furaha na furaha bali bali. Ariko kweli. Nicho nitungie Karimu. 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 Nicho nitungie Karimu. Sura Karimu. Karimu hayuko. Furaha. Furaha narabone. Furaha. Furaha. Ibrahim Twari. Twaribu alishapokea. Twaribu. Ibrahimu. Ibrahimu Twaribu amepokea. Alishapokea Ibrahimu Twaribu. Alipokea Ibrahimu Twaribu. Nani Sabina. Tunataka kwenda Utoesha mimu iko. Salama. Umwana ni baramonyora. Salama. Iteriteka furaha. Ugasuye. Iteriteka furaha. Iteriteka furaha. Iteriteka furaha. Viatu viko vingi. Turudie nyuma. Ita kwenye. Nyuma. Abana girayo gatoye mwegereye barabara. Ibajogeze nyawa tuso nyuma muri ko mnawasukuma. Nako mwana mu. Nagabe mukwi.